Imboroka zoza niki? Imbere yuko tubandanya dusiguranira, twashaka twumve imboroka zoza icarico. Nta siguro ndende nagiye kurondera, ariko twafashe insiguro nyene icubero mukuru w'igihugu cacu yasize mu nyinjizo muri imboroka z'ico yita preface mu gifaransa. Yavuze ati imbonoka zoza y'igihugu ni ingene ubona ibintu bizoba bimeze muri kazoza, herekanywe hakongera kandi hagatomogwa ikintu kiri hejuru y'ibisanzwe bihari kandi umuntu ashobora gushikako. Niyo mbonoka zoza. Ni bice bitatu. Ubwa mbere nuko ari bizoba biri muri kazoza, igicapo cyo muri kazoza. Ubwa kabiri urerekana ukongera ugatomora ibyo wifuza gushikako. Ica gatatu ibyo bintu nuko uba bifitiye ubwenge n'uburyo bwo kubishikako. Imboroka zoza y'u Burundi ni yihe? Uyifate ku mutwe kandi benshi barayizi. Uburundi igihugu cifashe mu mwaka w'2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Ibyo uvyandike mu mutima wawe aho uri hose kugira uzokwame uvyibuka. Kugira iterambere ryihute, Uburundi tuza kugira iyo mbonoka zoza rero twagira iyacu kandi turi mu runani kugira bikunde bije mu ngiro, kuko ico umutima ushatse kiraja mu ngiro, kirashoboka. Bavuga yuko umutima l'esprit tire le corps. Naho uba warushe gute wihaye ihangiro ukishaka gushikako n'uburuhe wari kumva buca buhagarara. None bikuru dusanga muri mbonoka zoza ni bihe? Ubwa mbere ni icipfuzwa gushikwako muri ino mbonoka zoza. Twifuza gushika kuki muri ino mbonoka zoza? Nuko mu mwaka w'2040 Uburundi buzoba ari igihugu gisazagawemwe amahoro n'amahonda, aho umuntu wese aba mu Burundi aba afise ubuzima bwiza, aho atawuba cicwa n'indwara yokingiwe canke yovuwe, hamwe n'ubutunzi bushingiye ku bisata vy'uburimyi n'ubworozi, hamwe n'igisata ifatikanye n'igisata c'amahinguriro yongera kanovera ivyimbugwa no gucukura ubutare ku nyungu z'igihugu na beneco. Vyose hamwe mu kubungabunga ibidukikije, hamwe no kwitaho ibijanye n'uburinganire bw'ibitsina, guha amahigwe angana abapfasoni n'abagabo. Igice gihugu twifuza kwa turimwo muri 2040.